Amahoro y'Imana abane namwe, murakaza neza, mwahisemo neza kuza kuri My Family niyo nkuru TV. Imana nibahezagire, tubahaye ikaze muri kano kanya. Twongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nakomeze kubahezagira, nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Hanyuma nshimiye Imana ko Imana yongeye kunyemerera ko nongera guca hano kuri uyu munsi. Imana wo mwijuru nikomeze guhimbazwa, nikomeze gutazirwa. Ndabashimiye rero, nkuko navuze ngo mwahisemo neza kuba mwongeye guca hano kugira ngo mwumve aya majambo y'Imana. Imana wo mwijuru nikomeze kubahezagira, amen. Uyu mugoroba rero ngarutse hano ngo twongere tuganire. Uyu munsi nje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, amen. Ivyingo n'imiryango ntabwo bishobora gushoboka, ntibikunda mu gihe tutabanye neza n'Imana. Rero nyemerera ndaguhe kaze ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbega ni gute noba umwana w'Imana? Ni gute noharanira kuba umwana w'Imana? Kubera iki? Uyu munsi wa none bya bindi vy'ingo n'imiryango tuvuga, turagomba kuba turabagabo mu gato kumva ko tugomba kuba abantu bantakugwa kwijambo, abantu batapfa kwizima canke bumva ko ari bo bavuga ari kijana, akumva ko avuze irya nyuma. Iyo rero utabaye umwana w'Imana ngo wemere kuba umwana w'Imana, umenye ko atari wewe ufise ijambo rya nyuma mu rugo rwawe. Biragoye ko n'urugo rwawe rubasha kuba ruzima canke rubasha kuba rwiza mu gihe ivyo utavyumva, utanavyerekwa. Rero reka mbahe kaze kugira ngo tuganire n'ayo majambo y'Imana tugiye kuganirako kuri uyu munsi canke muri kano kanya. Bivana n'amasaha uzankwirikirana, bivana n'umunsi uzankwirikirana, ariko reka ndaguhe kaze. Amajambo y'Imana yo tugiye gusangirira hamwe afise intego canke umutwe w'ijambo canke teme ivuga ngo duharanire kuyoborwa na mpwemu w'Imana, amen. Duharanire kuyoborwa na mpwemu w'Imana, kubera abantu uyu munsi turagomba kuyoborwa n'abantu, tugomba kuyoborwa n'abavyeyi, tukagomba kuyoborwa n'inshuti n'abagenzi, ariko reka ndakubwire ngo duharanire kuyoborwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngiye gusoma amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo Paulo yandikiye Abaroma. Igitabo Paulo yandikiye Abaroma ni mu gice 18. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 14 nzogeza kuri umurongo wa 16. Mbahaye kaze. Hari umutwe w'amajambo avuga ngo ibyo kuba abana b'Imana. 14 havuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana. Idutakisha ngo aba data. 16 havuga ngo mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari icabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, tubabaranwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza, tubone guhanwa ubwiza nawe. Sinzi guhanwa ko ari kirundi umuntu wese abasha kumva. Imana ihabwa icubahiro, ariko ngo tubone guhanwa canke gusangirira hamwe ubwiza, gusangirira hamwe ubwiza nawe, canke tugusangirira hamwe umunezero n'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Yesu abahezagira. Nayo majambo y'Imana ngiye kuganira namwe. Reka nshishemo gato intahe gatoyi. Igihe nagira mariage, mumbabarire, nari fise abagenzi twaratemberana tugasangira. Hanyuma maze nk'amezi 6 ngize mariage, haje umuntu umwe ntashimye kuvuga kuko ashobora kuzabona Iyividewo akabimenya, ariko naho yo bimenya nta kundi, kuko niko bimeze. Abimenye ko nawe yakoreshejwe, naho yo bimenya ntacyo bitwaye. Muri make ntiyari we, ariko hari
umugambi wa satani wari wihishe inyuma y'ibyo bintu. Arambwira ngo mbega warashinze amashiga. Ndamubaza nti gushinga amashiga bisigura iki? Nti jewe ibyo ntavyo nzi, byo gushinga amashiga ntavyo nzi. Arambwira ngo gushinga amashiga no gutaha ukagenda ukisandagaza ugatera imigeri bikombe ukagira gute, hanyuma yavuga ugaca umutangura ukamuha amakofe ukamukubita ngo niho ngo azokubaha. Ngo ibyo ngo nibyo bita gushinga amashiga. Aha je ntabwo narinda bizi. Rero nimukubita birumvikana amashiga nzoba ndayashinze. Nkuko naravuze ngo ivyo nzohora nshije hano byose sinzohora nje inyuma y'umuryango. Bene data, aka gakiza tuvuga, uku kubaha Imana dushaka kuvuga, ibi byose tuvuga ngo twubaha Imana, ingingo zacu zitameze, ntabwo bishoboka abantu b'Imana. Ugasanga umuntu ngo ni pastori muguru urugo rwaramunaniye. Ntabwo bishoboka, ntabwo byoshoboka ko kushobora abantu 100 abantu 50 kubayobora n'umugore umwe wa yarakunaniye. Ntabwo bishoboka ko uyobora abantu 20 30 n'umugabo wawe yarakunaniye kumwubaha. None babandi uyoboye bo bizagenda gute? Bizaherera he? Nico gituma ntaho nzoja kure y'umuryango, kuko umuryango niyo fondation y'ivyo tuvuga ngo, kuko nimba jewe ntashoboye kuyobora urugo rwanjye neza, amen, neza, biragoye. Ntabwo bishoboka ko nshobora, kuko nimba jewe ngomba kubana neza n'Imana, icambere ngomba kwiga kubana neza n'umuryango wanje. Amen. Kuko sinobana neza n'Imana ntabanye neza n'umuryango wanje, kuko ya myidogo iva mu bana, ya myidogo iva mu bana ngo papa arakubita mama, ya myidogo iva kuri madamu wanje ko ndamubaniye nabi, mu gihe ntasiranguye neza ko ibyo myidogo by'ukuri ari ukuri, kugira ngo mbashe kubana nawe neza. Ntabwo bishoboka n'agakiza, ntabwo gashoboka. Sinzi ko ahantu ari twese tubasha kuhatahura. Ariko reka ndakubwire, Paulo rero reka ngaruke gato kuri iyo nkuru yo gushinga amashiga. Yabambiye ngo gushinga amashiga, naratashe ndataha nkuko bisanzwe nyene, kabi yatashe mu rugo namwe murabyumva. Ariko mu nzira nataha nayo none ndaza kubigenza gute? Ndaza kubihera he? Ndatangura gute? Ariko ku mutima ko biri kose biraza gushoboka. Ariko nshitse muhira ndashika umugore aranyakira ngo karibu, hanyuma namitegereza nyene nkabona yuzuye umunezero, nkabona ari karatwenga. Naye murumva amezi 6 twari tukira abageni. None se mu mutima, none uyu muntu ndamuhoyereye, ndamukubite, ndamuhori yakoze iki? Cotuma nubakwa kumukubita? Ni igiki yakoze cotuma nubakwa kumukubita? Ariko birangira Satani atsinzwe, kandi mu nyuma naramwicetse ndamubwira nti vyari vyateguwe, vyari bimeze ukuntu. Satani yari yahagurutse nti ariko Imana ishimwe ko vyakunze, Satani agatsindwa bikarengana, atakibi nkozi canke atakofe ndaguhaye. Kandi n'ubu ndashima Imana ko Imana ikomeje kumba hafi, hamwe jewe n'umudamu. Simvuze ngo ntavyo turapfa, ngo ntaco dupfa, ngo nta bintu bihari tohuriza ko ngo bishike ngo tunaharire, ivyo muvyumve neza. Ariko kurambura ikiganza ku kuboko kwanje, gufatana Bibiliya nsoma ngo nkubite ikofu umudamu wanje, ntabwo bizabaho, ntibizanashoboka, kandi ntibiranabaho. Ico nico nshimira Imana, kandi Imana ikomeze kurinda ibiganza vyanje, kurambura ukuboko ngo gukubite uwo nita urubavu rwanje canke akara ko mu mara yanje. Hanyuma rero Satani aratsindwa. Ariko ico nshaka kuvuga uyu munsi wa none, nimba tugomba vy'ukuri kubaka ingo nziza, nuko twemera kuyoborwa na mpwemu yera nkuko Paulo yabivuze. Amen. Kuko ntushobora kubaha Imana utemeye ngo ikuyobore, ikujana aho ishaka yonyine, apana kugenda wewe aho ushaka. Imana injana aho ishaka, kuko ninjana aho ishaka izankoresha ivyo ishaka, apana gukora je ivyo nshaka. Kuko iyo twemeye kuyoborwa n'Imana, Imana nidukoresha ikadukoresha iyo nyene ubwayo ivyigira gute? Ivyo ishaka. Imana idufashe cyane. Rero bene data, uyu mugoroba
Pawulo aravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Tugomba kwemera kuyoborwa na mpwemu w'Imana kugira ngo dukomeze kuba abana b'Imana. Nitwaba abana b'Imana byose bizashoboka. Pawulo arakomeza aravuga ngo kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura bande abana b'Imana. Ntitwahawe impwemu y'ubuja yo kugenda turakora ivyo dushaka, kuvuga ivyo dushaka, gukora ivyo twahawe impwemu iduhindura kugira ngo tugire gute, dukomeze kuba abana b'Imana, abana ba Yesu. Uyu mugoroba rero, mbega uri umwana w'Imana canke uri umukozi w'Imana? Nimba uri umukozi w'Imana, hinduka uba umwana w'Imana, kuko umukozi igihe kiragira akazi kakarangira. Rero tugomba kuba abana b'Imana. Duharane rero kuyoborwa na mpwemu w'Imana kugira ngo tube abana b'Imana, hakuba abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bahabwa ingero bagataha, canke bahabwa umushahara igihe kiragira akazi kakarangira. Twebwe rero tuyoborwe na mpwemu w'Imana kugira ngo dukomeze kuba abana b'Imana. Nitwaba abana b'Imana, mu ngo zacu biraba gudu, biraba amahoro. Ndabipfurije rero kugira gute, kuyoborwa na mpwemu w'Imana. Imana ibahezagire, ndabinginge mukomeze kudushigikira mu gufyonda sabone kubi telefone ziri mu Gifaransa, ariko kubo ziri mu Congereza baraza gusanga handitse subscribe, hama bafyonde na kuri kariya kantu mengo nakazogera kugira ngo bazobone babona notification igihe dushitse ku video, canke babone ikibereka ko hari video yagiyeko kuri My Family Niyo Nkuru TV. Yesu abahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye Mana data rurema, Mana muremyi w'isi n'ijuru, uri mwiza, uragororotse, urakiranutse. Shigikira ubwoko bwawe, tube hafi Mwami, duhe inkomezi kugira ngo dukomeze kuyoborwa nawe, kugira ngo dukomeze kuba abana bawe mu izina rya Yesu. Ntaba ari twege, ariko izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro. Turagomba kuyoborwa nawe rero, uturinde kuyoborwa n'abantu, kuyoborwa ni Mwami n'ivyifuzo vy'umubiri, kuyoborwa n'ivyiyumviro vy'amande, ahubwo tuyoborwe